Ami yamwishinga ko amasinema gusa kwishuri murabito kwishuri abitora wewe nawe abito ako onikiga okay kare munyere ko muto andika kimwe ngaha kimwe ngaha. Bravo mukomara amashi nawe andika nawe kimwe hanyene urananiwe chef Nari ngira mama baje kurya mama batoto mama ami ubazane two kurya abana murabona mengo ntibacangavutse babazane shadukina agapira shadukina nawe turakina sheri namwe ami karibu leo fungua sheri bila kuchara mnaanza kuna mwenyewe kuichara sawa wigenda wicare hari uko ndavyase abana banje oya ajisha ngabura kabasi nje ngaha imiraro baje haga nije nabivyaranye tubasangira none ushaka kushira ndumwana mukuru basi rero jere icamwaro yo nanje nitwari uko sheri habisivyiza sheri shaka kabisa kwitama reka basi ntisomo y'umukobwa wawe nzobanda gusoma sheri chashavura bisigura rero uyu niwe mushobisigaho kusere ndagucamwo nakagashirika sheri yabarundi chashavura ngabisi oya twamazi Unywa maji baby. Bravo. Nawe. Umviriza ami. Bravo. Twaje njya twikinira agapira. Amida banze kwanza mufungure je hari ibintu shiri ngiko ngiye kuraba. Yendo ditwaye mwahaze. Mwahaze dukina agapira. Ashireka nibikumutiriza abana amida tora ikiyiko. Urajura mugabura mutwe wawe suko shiri ndaje mu gikoni suko. Sawa. Ni sawa? Mwahaze dukina agapira. Ndamubwiza bibika. Mama ami. Wanataka kucheza. Ingutore hivi. Papa mchenda rushe njira kufoko je mu biti. Atwara twatwikinira naya mazi. Naba bana bawe. Ngenda nyoyo tu. Shengo shabasi. Oya reka. Oya kumwesha bijo. Na ni shiraho nga. Shedukine. Ne tia. Uya nawe. Nawe. Unaangusha injiji. Nawe. Okay. Wewe twagutsinze wewe. Wewe twagutsinze wewe. Hamida, muze kuryama ningoga.
tuko turikirira n'abana bagize ngo baryamye sheri tureka rero ifise ingo shashe ronje mugende kuryamye so watesha umwanya sheri bavuye kushira bayi hamushwe naga gusaba kana we ni wivuye tuko turikirira no saba gukuse matari sabe na ura masani kamutora isahani y'imwe z'umatari ina yibagiye mabuto mbabari vraiment none matari mbanze kwanda kubazi ayo mazi uri kurogesha n'imeza burya bibona uri ko urarongoresha ndabira no gutumana matari ibintu bikuraka aha mabuja urabona ko nyine ndiko ndoza ivyombo n'amazi ya mbere binavyo cyo ndavyoboza mpejeje mu amazi ya mbere sawa matari nyarutsa kuri ucishira ko n'amazi ashusha umwana wanje ngenda nyaragasi n'amasaha ariko aragenda baje kwishuri bafunguye natsimiye canke Denis yarimutse bite ukora ngaha musi naheruka ngaha muga ntiyari barabuhinduye umukozi narondera Denis yoba ari hari canke Denis ni hari sheri none babana bararyama nawe nturyama est-ce que sheri wogira mufise n'umushiro nga muri sala waje wipodoye rero ni umunyeshuri rya shika ka film kana film no kanyoheye numva nyene sheri yari ikakura bariya wewe sheri kajya gakobwa kambaye n'utun gufera kugumukaraba sheri none ndakariye nawe ugiye sheri oya nda tari urabonera sheri banzwe kibyo kwanza tuganira banzura nuko kwimana uwo mugabo nuko arahanyica Tanzania ngani we wa mbere sheri sheri je ndayizimi kubura tamonye uri kuramo kuganira nawe sheri mbwira rero abana bamaryama nanje uno mwana nje kuganira nawe ariko rero warunyimye nawe umwanya ngomba ko gusumura bityo era sheri bazi sheri utiriwe ngako na merwa neza mviba abana bamucu kananje ndakubona simerwa neza sabaje bana basibanze ubwenge mfura kwishuri basaba bitora n'ukuri maze ibisi ndaba amakaye yawo ndabasiva ndabona bimeze neza ko rero sheri ndagukanye iki bose yari umuntu ariko arabarondera hanze ninde wamumenye namenye sinzi ko mumwakiye ariko uwo matsasura ni wenze burya neza uraza hamandi ya bose no mabuje wawe ntawe reka kumujya umutima ndabonye sheri gendo urabona shiki mukozi ndabonye na bino bebwe injije mu nzu maze sizugirira urabonye n'yo mwufiro wamwe gendo uraho uwo muntu ntaje gendo uraho ariko sheri sivyiza kuzurashika ntaco reka kumujya umutima cyo mu mwana wacu ego amakuru y'imeza sawa karibu no oya nakimira nakimishira sema nawe abikunda oya hano nakimira uyu mukozi wa nakida ego Poro ni wewe karibu cyane murakoze cyane karibu mutaho karibu asante sana Denis Rwantambara karibu mutaho wanjye
Karibu cyane madame arakwitaye. Yo hino umuntu izindembeje kamugabo. Ndacaro nk'ivyo fungo. Shaya vraiment ndabona ntako tagira. Oya no kuri nta kuntu kweri. Gutese. Cyane sa vraiment. Hey, Karibu kabisa no kuri imisi yari myinshi. Yari mike. Mugabo. We nawe mengo woga amata mwino misi uratagase. Amahiro yakura he. Yatandukanye amatari kwishe arayimbata, arayirukwavu, arayimpene, arayinkwavu. Ayo tozi nayinga. Ayinkwavu ya mugabo. Yala nuko Denis Sheri kutamuganiriza no. Je madame bacira mu ijambo. Madame wangira ngo twayukana kera. Cyabona umugenzi wanje vraiment kandi ndamukunda. Beshera hano yamenye kubute. oya ubwa mbere wewe ntarakuzana ntuzi yuko yaza kundaba reka ngaje nakuzanye wewe nari ndahamaze igihe nyene yaraza kundaba rero nyene tukayaga tukaganira warampevye twaherukana kera urabona turi babiri naramaze no kwitorera akantu gakijitwa bararose from kandi ntiwisondetse kabisa oya sinisondetse mugabo ungaha mwijoro mengo nyene nizuba ryatse nyene naho tocana amatara aguma habona kahaguma habona cyo cyane nziza vraiment bon imisi yari myinshi nyene nanje narinda bakumbuye yego ntabwo ariko nyene mvuze ntereka simbe tube turaganira kubijanye na kuno twoterateranya imitwe turaho kuno twokwiyungunga mugabo reka banza kwanza ubu wewe burya uracyari umusore ko nzirikana mengo wewe ibintu vyawe ni hatari Naya shabona buzima urahitimisha ukamuzana nyana akagivyuriye nyene mugasangira ivyo mufise waramaze kumuzana rero kera natanga mane ko urabona biga uri umwe rasiko marija nyene mubaye babiri igiguma arija nyene reka ndabe wa mugabo ngaho sinzi yuko mbe wa mukozi kwanza ari yogo imana yanje akakanya murabyutse Ngaba zakana keza ego muvise bangahe babiri tubaze kugera muri babiri gaye waraduhebwa ariko rero tugendena ninjya twama niki vraiment hanye numva ni hatari kwe oya naje nje nafunga nakamasara agaze kurese sino wa mungu nawe muhungu sinzi nawe yagiye tumutuna agafa ntacu oya nacu bitwa muherekeza turaza kumugurira agafa nagiye ndavyihoze uko igikuru no kuvugana ibicanye n'ibikorwa byo by'iterambere biteza imbere nyene ari nagomba ko tubananya Sheri rero ni musikane gato mbanze ndabe wa muntu ngaho hanze ndaje sisho twaze Sheri je kumuvitsiro oya ndaje unyene muganirize ndaje sivyo muyakishe ndaje Sheri ariko numute oya sintebe sawa mata sa kumego cegera ubwo abantu twere umugabaki oya nabwo babise ni kubera numvitsiro nego jya n'umugenzi ntangora ahubwo ndakubatse ndatambaye kwagiye tuvugane gato nawe sibyo mubanye gute bijanye n'agafaranga bijanye n'amafaranga kanoti mujye n'agafaranga nzibaza yuko je mugabo wanje n'amahera afise ariko turafise urukundo eko urukundo twese turarufise ariko urukundo rudafise agafaranga nta nguvu rugira je ndaryoherewe ubuzima turimo je n'umugabo wanje n'umugabo atabinuba n'umugabo mwanyuye hama mahera ntacita ico gihumbi twaguritse arenga twacunga ubwo bwari abagore mwiza nkawe ngo irengarenga friend po ndakubwira ndabize umugambi ko munezere urukundo rwanyu muri ndabize umugambi wotuma murunezerererwa ibihe tangabo nk'icumi uyo mugambi nzibaza muganira n'umugabo wanje so byarataye igihe n'abagore dama bakenyetse barumva umugambi bakawumbisha abashinganshingano so na kimwe umbwira wumvizo umugambi ni umugambi w'ibanga cyangwa nawe sa ya ngomba kuba nk'umuntu akuze kandi urakuze nturatse ko nkuze kamera mbwira numva okay uwo mugambi rero shaka ko dukundana sa urumvika fese umugabo deja n'abana babiri yes
urukundo rwanje nawe niko gutuma abana bawe ndetse n'umugabo wawe mubaho neza gusumba. Jesse ndacira umugabo wanje ntaco uzomuca imbere kurya tambabaza niko ngira kide kumbabaza suko uwo mugambi ni muta utahura neza. Nimero ya telefone cyenda uraza kumenyesha basi nta ngorane. Okay, kandagaye gwanje ntaco uraza kumpamagara. Usaba gucangamuka ugaca ubwenge. Ntacyo bitwaye ntiwifunge mu mutwe. Sawa? Sawa. Nizera ko uzamenyesha nziza. Ego yo hinda beshiri wanje nimagara imbongo ngo yatevye. Umuti wafashe. Kwa mane nimero yiwe akaba twaye kwanje. Ariko umugabo atari ko yarangiza n'ibiki byamuteye gutahijo. Agiye gutwimaranshyo n'abana. Agiye no gutahijo. Nta kintu kimubwira ngo ajumve. Mwana ndagusabye kudufasha umuganda n'umwinjira. Nako mawe nduko mumbabaye gushika ryari. Ndarusha nyorohereza. Imana yarampaye abakobwa n'abakobwa babiri beza ndifuza ko bumera neza bazokubake neza ntibazora nkandi ndakwinginga raba ukuntu usigaye meze na mama muzima ndarushe mana ndarusha umugabo wanje twarakundana dukundana cyane ankunda nanje ndamukunda famiye byishimiye none rawe Ujya mugenzi wa siyene kandi kumubona je mu biro. Aho ukeneye kubera. Kazi cyangwa wasohoka hanze. Mama we yambwiye ko nkunda ambwira yuko tumaze gukundana ibintu byose mu rugo bizoca bihinduka ariko ribibanga giwanje nawe ndambwiye ati je mugabo wanje ndamukunda. Sishobora kumuheba. Acambwira ati ngo yaye ngo nibisanzwe ngo jazomfasha kuri kwamye ngo tusanzwe tunakenye ngo ndabiko twonyindura ibintu mu rugo ibintu nk'ivyo osheri je namara mari kusinda mukeneye mu rugo ngo kandi je oya umviriza cyangwa uri kuramuteranya urya nyene poro urya nyene nzi bisigura sheri hari umunsi je natwarwaga n'ibintu byo gusaba surusaku ndakugeje ivyo yambwiye none mugiye ambwiye ngo arankunda ngo keneye kandi ngo tuzoryamane nawe urya nyene nzi niwe kubwijo jambo ryo kuryamana je yabimbwiye je tuzoryamane ngo ndicuki cy'umugore ngo nobegwa ndi ku gitanda ngo keneye kubona ajya amatara nawe wamubona ku matera ngo byose ngo akeneye kumbona ngo meze ukundi kuntu ku matera je simbona urya mugenzi wawe ivyari sheri ni bikinene kucumugura injiri ngo erega mengo ndiko ndarota ivyo nyene niwe bikubwiye vy'ukuri je no kujya no kumbona no ngamubarabara yagenda arankwega shira ariko n'umunda utaburi kugenda arankwega we mbiza rero yo mbega basha ni gute twomutora ndakwereka ikintu twikorera shira yamaye na nimero ziwe yakwaye nimero do telefone yiyo yayimaye reka rero ndakubwira dupanga karere njya muhungu ndamukorera ikintu azogenda apfa yibuka nimba ivyo yavyubahutse akavyubahuka ngenda kwereka ikintu tumukorera azopfa nyibuka mu buzima bwanje bwose azopfe yibuka ndamukorera ikintu kimukwegerera wabanza arabe umviriza wewe ujya muhungu
dupange hirya y'ejo sivyo uzomutelefone umubwire yuko nagiye mu Rwanda sivyo maze kumubwira ko nagiye mu Rwanda zoca umubwira ati kuraba sivyo we wazoza mu mutwe atabindi yasizemo bizo ari ibyo kuko nundi yabitanguye kandi arabikeneye ngaho sivyo maze kumubwira ko yagiye ko nagiye mu Rwanda azocaza ndazocaza kukuraba sivyo amaze kuza kukuraba so atwapanze utora telefone telefona naho uzokwandika message gusa cyangwa kan telefone jewe ahantu nzoba ndi twapanze zocanza ndamufata izogaragaza uburyo bwose ushobora no kumutwara kaja hariya noneho bo ndazi wenyine ubwibazo nabikwibwiriye none shiri cyusanga yamfatiye naho oya genzo banzi ibyo twavuganye nta kibazo genda tinye ko yamfatiye oya ntazogufatira urumva uzomufenta ubanze umpe sinye telefone ho ku telefone cyangwa urumbipe nawe wonye telefone sinzokwitaba nzoca mbona ivyo ari nzocanza nzokoreka kandi tumugira y'amafaranga yose yirataka tubanze tuyamuko kurabanzara wewe shiri yayitsanye